twarakiriye ikibazo twagikurikirana cy'abakozi bashikijana n'umunani bakukira shiramo rya leta yitwa ODECA rijejwe igiterwa c'ikawa, aho indongozi za ODECA zafashe kwirukana abo bita abakozi chef d'usine saisonnier bahora barokita abandi barokita kugira babasubize n'abandi bidaciye no mu mategeko bihonyanze ingingo y'itegeko rigenga abakozi n'akazi y'u Burundi ku ngingo yayo ya 98 aho ivuga yuko umukozi cyo bitware saisonnier amaze gukora mu rwego gatatu ni wari prioritaire. Ico kintu mbere ishama ya ALUCHOTO ryarandikiye nyenico mukuru w'igihugu rirahakopi mushikanganje mvyajejwe harimo urimye n'ubworozi w'akazi n'ujejwe rwe w'igihugu rujejwe guhuza abatase mu kazi, turahakopi n'abajejwe ODECA. Yo cyo kintu twaragikurikiranye cyane cya ODECA uno munsi tuvugana abakozi bashika 60% barasubijwe mu kazi, yarokirite mari yabaye mu manyanga irahagarikwa, ndetse komisiyo yarashinzwe n'umushikanganje muvyajeje harimo ubundi n'ubworozi. Iyo komisiyo twayishikiriye turayereka utunenge n'amanyanga ariko rakogwa, mbere twayishikiriza na bamwe mu biro vy'umukuru n'umukonseye umwe n'umuhanuzi umwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, ariko akorana n'umuyobozi umwe n'uyundi mu gisata ODECA n'umuyobozi umwe muri ODECA kugira ngo abakozi barenganuke. Gushikisa rero turashima kuri cya ODECA ukuntu leta iko gifasha mu minwe, tugaca dutera tugadushigikira cyane komisiyo yahizo n'umushikanganje mu byajeje bari mu bworozi kuko ikwirakora cyane neza irenganura abo bantu. Hakaba rero abantu 11 hari ikibazo cabaye bavuga ngo abashinze amacentre do collect aho begeraniza ikawa sitemera amategeko. Twegeme yacu turashike yuko uciye kubina amategeko ahanwa, mugati twemera yuko urenganywa ahanwa mu kibanza cy'ubundi yakoze cyane batayikoze. Hari abantu 11 abakozi ariko barahotegwa ataca bafise cyuko bashinze ivyo bibanza byo kwakiyamo amakawa bitemewe, bariko bazira yuko aribo batabaje bagatanga inkuru ku maradiyo no mashira mu hagategazira muntu kugira ibintu bimenyekane biko babera muri ODECA. Adusaba rero nyine cyo mukuru w'igihugu n'umushikanganje mu byajejwe hari mu rubworozi ndetse n'utwara ODECA kubarenganura kuko amategeko kubahiza kujyari, kuko ikibazo bazira hanini twamenye matoza ALUCHOTO tohoje kandi bande tohoza nuko baharanira inyungu ODECA za ODECA, aho hari umugwi wo muri ODECA bagomba yuko hoshinga urunani rw'abigenga mu begeranya ikawa ishami rya leta ligasa nk'igihugu. Urumva rero abantu sonye mucyo mukuru w'igihugu ko bashigikira kubera nico yamasaba, niwe yasavye yuko abarundi bose ho bari bose bahagararira inyungu z'igihugu. Atwatira kabanyesho mu gihugu nawe ndetse n'umushikanganje mvyajeje buri mu bworozi nabo babarenganure.